gusa turangiye vraiment je ntakikundisha. Ni vyiza ariko je nawe ntitwakundana kubera kwa nyene mvuze ko tutokundana. Bisigura ko ntakunda gutahura. Bisigura ko je nawe tutari kuri level. Yeve ndakuzaniye umunezero nta n'ikindi kintu ndakuzaniye uzoyibona kutihenze kandi uzonicuza n'imisi wataye tutaramenyana je nawe aho neza uranavyubahutse shaka Yeve Keri ubwo nturiko urangerageza urakomeye neza mu mutwe Keri. Ça, m'intéresse. Ok, bon appétit. Merci. Ariko gakeye sanga zose zigiye mu nda yawe. Yazagiye muri yo iwawe. Umugabo uba wagiye gusakangira ugahaga uca wibaza n'abandi ntibarya twari twajyana. Urambabarira nicyo nakutamuye. Niwe wantanguye nyine nawe urambona. Mas eu tô doido. Como tá de novo? Nada, você faz, gente. Oh. Oh, karibu sana brother. Merci beaucoup. Niyo muhira kuva mvuye hadi anacheza upanga ngaha. Nyine kenshi nkunda kwicara ngaha nteramye kunyaga nyine n'abantu kuri fone. Gufata akayaga nterabituma hirya no hino. Ubona ko twegereye n'ikiyaga. Mutianiza sana mwana. Nyine shani nacho abantu atandukanye hariya naho. Madamu mbira bintu byose avuye Kongo. Bisanzwe cyabwira n'intejero nyene mara atesa ndaki. Hari n'akayaga keza cyo nashimiye. Akayaga keza kava kuri Tanganyika. Nari kunde baraye. Ni nacho abaye kuri. Zire n'amakuru. Hajya mandi atutuje. Kituje sana bonye demo ndakasho jya mwana mama tamani. Okay. Jya mama takwirije. Nana mkunde sana ndaki. Oh. Muronka gute. Ni meze impano nyaruka gukunda byo. Umwana ijyambere. Ujya mwana aratesa mwana. Hayi. Urunye ijyambere cumukunda. Mwana cyo amaso y'ibiri usas mwana. Kitari français mu kuyajya. Mpamvu nabonye wari wisigaje inyuma. Mwana nyene ni hatari. Wajene ni hatari. Akakanya nyine. Mwana. Yambwira ko bitangiriye. No nibaze ntirumwe. Ndafise nimero tujyanye n'abantu. Ndashobora kumuhamagara nkabwira akamuguhamagara. Akashimanya wabaye mukondesa n'uko nyene. Je sinzi ibyo byonshikira bwe. Imana ujya mwana aratisa. Mu bisingo ziri hafi twe twabaye abasingo igihe kinini n'impamvu. Ya man, hari umwana ubona byakorera kwihangana tutizera kenshi abakobwa bakoresha umwanya arabukoresha umwanya. Allo? Umeze gutera ishu? No. Mbere kila napasi. Ego ke. Bon, urashobora kuza nkabibabaza ikintu nakubwiye.
sawa. Okay. Yeah. Sharicho gusa hatazi. Ya umukobwa bana ni mukuru mu mutwe nawe ameze neza aranayaga neza. Ashobora gucamo n'amahanga. Sawa. Ngomong maganda. Ego. Nyana mteja mapeti. Ya wali gahetse. Nani ajeje? Oh. Hamasha ndakubwiye. Cyane abazi ko nawe kuri umukuru. Ya. Mpamvu nakwemera hama umugenzi wanje. Uyashaka kuvuga umukobwa Okay. Kibazo ndashaka kuvuga. Okay, hama ndagarutse bro. Okay, hama biteje. Meze neza. Ya kazi na kanuni. Ndio. Anitakia. Ile kazi keza sawa. Ndio kama ni tabia story. Ndio kanje. Ameona na ndio mdomo brother wanje. Ndimo ndazafura. Sono nene ngisu mutima wanje vroma ngisu shitsi genda kubona. Urumva? Ndeni Kelly. Umva rero Kelly. Amavuma nakurangiriye vroma. Numvise umutima urifashe kuvuga ashaka kutigeza ukumva. Nzi sintigumeza muri ndamubwira. Ibyo mblaza njahamagara byo mugenzi sawa mancho kuronka. Kama nabishi ndi hafi kugoza ngo nakugosize nicyo harimo gusa tangire from agent kwikundisha. Nibyiza. Ariko je nawe ntitwakundana. Kubera Kwanya nimvutse ko tutokundana. Bisigura ko ntakunda gutahura. Bisigura ko je nawe tutari kuri level. Je nawe nshaka gukundana. Bisigura ko uri muremure, uri gasongo, uri mugufi, ugenda muremure bisigura bite? Wherever. Ariko cyane aho jewe nawe nshaka gukundana. Kwanza machine. Wambonye rimwe ryonyine. Ntamuca bifuza ngo dukundane. Ndakwazi. Ndakwazi kwanza. Iski nk'umuhungu wifuza yuko yakubwira yuko mukundana ukamwumva ukamutahura. Mvuga ko mwamubonanye iminsi ingana gute cyangwa imyaka ingana gute? Dushaka kuba tumaze ukwezi cyangwa indwi zingana. Ariko bikavana n'ukuntu twamaze kumenyerana n'ukuntu twamaze kwiyumvana. Ushobora kumara n'umwaka ariko ntumwiyumvemo. Rero ariko ntushobora kumara umunsi ngo umwiyumvemo. Kandi uzi comportement ziwe. No, umva ndakubwira ke. Uriko nyuma. Umutima ukunda ntugura ntaguzura ababige ibintu byose biza ngo umara kinanye magoko. Umumaranye umwaka mwamenyeranye. Umutima ukunda ntugura ababige. Niyo mpamvu ushimye kubikubwira imbere y'igihe kugira ngo ntazosanga hari n'abakuntanze.
Rero nakwankiye sinzi yuko hoba hari ikintu wamamagariye atari ico ko ico namaze gucishurirako mazogishura ndura ko njye sinjye ubwo ndaguhamagara ndakubwira ibindi bintu bitahari gusa kimwe cy'umenya cy'umutima wanjye ushobora kuba barangiza sinshobora kukiga imiryango ifo uko deje nashobora gushobora kubwira kandi nta wundi ndibukigiye uri kumva ke wow ntaho urikana n'ivyo vyumviro byova ngo tumara n'umwaka tugira n'ibintu ntabwo wumva ushobora kuntahura nkuko mwaba mbasumaranye basi nko mvomaranye umwaka canke ibi canke iki nanje ntahora nakubwiye oya ni oya ariko sinigera nisubira mvuze oya ni oya kubw'ibyo ntushobora kumva nta kindi ntabwo ushobora kubwira gusa kimwe cyo ngende kumvira okay basi ndabira basi jamo blaza wazini mama magari kwanza gato Kate utangwe kwisiga ni kwisiga hari kosa Yesu we hewe ntumbwire ko hari umuhungu watanguye gukunda muri quartier ubu rero umuntu yisize bisigura ko aba yakunze umuhungu muri quartier uragiye we nawe sinzi ushaka rero ngume ncafuye nsa nabi we kusa neza bagucunge wewe bagucunge abonye usanga hari akantu wamaze kubona ngaho wonye muri quartier ugomba utangure kwisiga kugira akagushima wahapi nukora ibyo nibyo uri kuriyumvira je mubizi ko atabyishe ahubwo asareka ndakubwira urabona ukuntu twarose umupangayi mwiza afise umutima mwiza yambara neza asa neza aratesa risuku ari arameze neza vrema nyene kujya kuntu ameze arandyohera banumva atesa arayaga neza cibagiwe rero akufitiye akazi ni keza gute kareka jenye narandyohera uragiye nukuri ntakubuza uri muzima ndakubuze mwene wacu ibyo navyo ngo ni numbuze gute utanguye gukunda abapangayi bacu ukuri kuravugwa none ari mwiza yambara neza ari bogare atesa ndeke kubivuga Keye ntumbwire ko wamukunze none uramwanga of course yes ndamukunda n'umupangayi wacu n'umubanyi mwiza afite umutima mwiza asa neza yambara neza aho abanuzinya abapangayi bacu bose ndabakundira ico n'umupangayi ariha neza kandi ariha kugiye none we nawe ngo ni mwiza ateye neza ariha neza ibyose wabimushize wamukunze Mdesinge Keila ntumparirize wamukunze none no bikubwira nta mukunze namukunze nyene ingene ameze apara byo kuvuga ngo ni byintuze ngo byo kumukunda ibyo uri kuriyumvira namukunze ingene ameze mbeke urazi yuko jewe ari je natanguye gukunda abahungu imbere yawe none gashaka wasaze kare ibyo by'abahungu ntumvikanye rero ntumbeshe wamukunze kandi mvugisha ukuri je nakubwiye ko ari bogare gusa yambara neza atesa kandi ayagana neza turazi muri ko murayaga ora no kujya ubiheba uri kuyaga nawe wazigana yaga neza ora wamusinza ngahaye nkavuga wowe uri kurarya nanje inzara nyinshi hajya numvise inzara aruko mvuyeho twari hajya mu rubazi turiko turayaga naho nyene sinashaka ko genda baca mu telefone ako kazi narumvise mbabaye gusa nyene nari yakiriye gusa rero ndakubwire Keye upfuye nabi utanguye gukunda umupangayi wacu ico nshaka gusa nimba umukunda ntumukunde I don't care ico nshaka gusa naze yigera asivye amahera ngo nuko nyene inzu yamukunze asha
ico coco tuzogipfa twongere tugive ntazegera asivye amahera y'inzu ko arazi nico nitayeho muri iyi nzu wajeje nahejeje kandi ndibaza wanyumvise ndakusingiye kwikamera ash genda ariko iryo jambo rigumane man ndagwaje yakunzanye n'inzu Keila yo sinzigera nkunda jewe sinzamera nkawe Okay, jina naishi kama hiyo. Sasa anaweza sina bila shikana mmoja. Nawe musatiriza ibyo nanonekana nawe bari mwanamba ayanse sijui kumbe nikaje sina musatiriza hapo anaweza kumusatiriza nane urukundo wamukunzi mani mumiyumvira nuko kwese amukubije umutwe okay, chana kiwaza na kimwe. Sawa. Okay, good. Akatiro karakurembeje? Sakinze gute ubwo sinzire ngaha. Sanga wari kuryama televiziyo. Urazi ko kurama televiziyo cyane. Ako mujyana amaso akomeye. Umeze neza. Oh. Musi kufashe kare niko. Musi nageza akazi kake. Turetse kanje kuruhuka kurya turaruha cyane nubwo umenya nyine dukora akazi kataruhije. Kumbe mukora akazi kataruhije. Birashika tukaruha nyine. Meze neza rero. Ati ndagumye mu gatiro so. Nashatse n'ubundi sinakujyamo gushika mu ijoro. Hama wa muhungu yigira ko nzakunda abangaha ntiyaguhamagara hajya muri Brazza ngo muvugane yarambwiye ko ngo akeneye kuvugana nawe ngo muhe rendez-vous bikunda ucumbwira kugira ngo ndamubwire uramubwira azoza binyibwirire nta kibazo azoze ngaha okay sana ndamubwira kananje nje koga fata akaduje numva ndanarusha Eka kwanza ndagusaba imbabazi kuba nakugoye kandi nongera ndagushimira kuba wavyemeye ukanyitaho. Nta kibazo. Ya mazi minsi ufise ikintu ku mutima nguma nshaka kubwira ndakubona nkacirengagiza ariko bigatuma ndarameze nabi ko natinye kubikubarira.
ariko namusinye fata amatwi n'amaso ndabivuge yeve ukuri uri umuhungu nakunze kandi cyane ushobora kufata ukundi gusa n'abakobwa bake usanga bariko barabwira abahungu ko babakunda yeve ndashaka unyumve uri umuhungu nakunze kuva nkikubona yeve ukuri naragukunze kandi cyane nari maze iminsi ntinya kubikubarira nkarara nicaye nijijanye imitima ariko ntakubesha ubu nari numva narambiwe nari numva ashaka kubikubwira yeve ndagukunda cyane Sakwete aho urafata umwanya munini wo kunyumvira jewe yeve ndakwiyumvira kandi nawe ntahure bibaho gukunda umuntu sha ndabona wakaniye sugukanira sugukanira byarashitse ndagukunda rero bibaye ngombwa ko ndabikubwira ko sinoguma ngira ikibazo mu mutima kandi wo kubibwira hari none gake wahunze kuva ryari vrema kuvuga musi nyene ndakubona ubona kuvuga musi duhurira hajyaye nkabona ko ari wowe uje kuhapanga niyumvisemo ikindi kintu mu mutima wanje niyumvise ndakukunze bimwe nanjye ntashobora kubibaza none gasha bose nkafise uwundi muntu kuvuga dukundanye nawe uvyifatamo gute reve ubundi hajya nkagenda kugura impuzu mu isoko uri gusa genda kuyigura kubera ufise iyindi wambara kandi hari igihe uyigura ugaca usanga yayindi kubereye nziza irakubereye cyane gusumba imwe wahorana bishika gute bisigura ngo naho uba umufise umusheri wawe mwemerana ushobora kuzoguhindurira umutima ugasanga ubayeho neza mu rukundo gusumba uko wari uri urumva wowe hari ibindi bintu woca uzana bisumba ibyo yobangirira yewe umukobwa urashushe yeve si ugushuha nituhe tuntu tugenegene wokoresha kuburyo bw'uko wosumba nkubona bisanzwe afise yeve nyemerera gusuza mu rukundo rwanje nawe ibindi uzovyibonera uzobona ko wari warazimiye ubone ko ugiye kubaho neza kandi ugiye kubaho wishimye reka kwiyumvira byinshi none ndagukunda umuntu basi wabwira ko ukunda nta wundi uba ukunda basi ngo uze muzokundane nawe kandi na jewe hari abahungu benshi bankunda bakunde nawe ariko umutima wanjye ntiwabemereye kubakunda nisanze nakunze wowe reba urukundo rujyaho rushatse mukobwa nakubwira abona bariya bahungu uvuga nabo barababara cyane kuba bagukunda nawe ntibakunda ntakuntu ugerageza basi nawe ukabakunda erega bariya nabo bariko barababara kuba utabakunze nta kuntu wobakunda nawe kugira ngo nabo bahoze umubabaro Sinumve ko nkunda wewe nta n'undi muhungu numva nkeneye gukundana nawe nta n'undi muhungu numva iyo nkumagara shyira nkumva ndatuje atari wewe reve kwezi nyumvira reve umutima wanjye urarushe kubera wewe mvira mukanda kugira basi ndakugeza ukuri ntaciye hirya no hino jewe umwaka uhetse wa 2024 narababajwe cyane sibyo kuko ukuntu nababajwe n'uwo nakunze kandi nitangira nkakora uburyo bwose uko nshoboye bwose kugira ngo ndamubebeze ntaco yamburana ntaki ariko bitarangira ntumukire sinifuza yuko ubwo buzima nobusubiramo nihaye ingingo y'uko byose byoherana n'ujya mu mwaka wa 2024 kandi nibyo hangiro nihaye uyu mwaka turimo wa 2025 sinifuza yuko
nosubira kuba mu rukundo umuntu nihayihangira ryo kuba single akumwaka wose uhere numve basi ko ntuje mu mutima ariko nawe kunzana ibintu by'inkundo umva no gutahura gute Live please gerageza ijyanye ni kihe kintu wowe uzanye mu buzima bwanje kinyibagiza ibintu naciyemo Live ndakuzaniye umunezero nta n'ikindi kintu ndakuzaniye uzoyibona kutihenze kandi uzonicuza n'imisi wataye tutaramenya na je nawe bose bavuga ko bankunda bagiye kunyibagiza aba ex urumva bagiye gukora uko bishoboka kose kuburyo bw'uko ngira umunezero uko genda umuntu yakuze kuva nkitangwa kuja mu bintu by'inkundo umuntu wabajwe cyane kwizera umukobwa birangora cyane rero kurambwira ngo urankunda ego gukunda sikosa nta kosa waciyemo ariko kwemera ngo nje mu rukundo muri 2025 2025 ni hayihangiro basi ndabi yuko umutima wanje usubira hamwe ngira nzosubira kwiyumvira ibintu byo gukunda ngira muri 2026 27 Live amahirwe jewe wibagize abakobwa bose mwahuye hanyuma urara ikindi naco iyumvire buri kimwe wowe ushaka ko ndakwereka ko ndagukunda tayari kugikora nta kintu na kimwe ndakubwiye ngo ukore kugira ngo niyo ukunda gukunda ahubwo ndazi ntubuze abandi bahungu bagukunda bakwiruka inyuma atari jewe genda basi ugerageze ukundi muri bajyanye jewe ndekeje ndashaka yuko mbaho ntujuje intambwe ndabigusabye Live sitavugisha abahungu bandondera barahari yes bakundi ariko byaranse ko ndabaha ikibanza umutima wanje narawigenza uranga Live nkunda wowe wenyine numva umuhungu wambwira ati sheri ndagukunda nkumva nanje umutima wanje ugatekana Live ndagukunda cyane Sorry. Kunda abahungu. Abatsipe babogari bafite amafaranga kurusha. Gerageza bakunde. Reka nanje. Sorry, sishaka gusubira mu rukundo nawe. Kandi ntacu baye. Pe. Nza abatsipe bagukunda. Gerageza ukundane nabo. Reka nanje. Rero gusabye. Live ukuntu inzu nyumvira ikigomba ivyo nabuze mama wanje mbona na papa wanje ntawundi muntu n'umwe mfise umuhumurizo yeva atari wewe twese ndakwinginze yeva nyumvira ikigomba Siri kumwe. Kunda cyane. Ntabwo uzombabaza. Sigaye ndakubabaza. Kubera igikomere cyo gukunda ndakizi. Kabasi ndaguha amahirwe yanyu. Reka ngerageze ibyanyu. Reka ndaguha amahirwe. By'ukuri uraboneka ko bisura ukubona njyana iwe sezerano ryanje kuko narahiye ko ntazosubira gukunda ndaguha amahirwe. Merci beaucoup. Give me love, oh baby, give me love, oh give me love. I want you.
bacuca imirovi urukundo 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 rurasosa urukundo 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 ruraryoha yegera gato mazumaye n'imbeho be urukundo rurasosa yegera gato mazumaye n'imbeho be urukundo ruraryoha bi umiruhande pacu wanje imisi ni myinshi tutabona ntabwo numuri hafi yanje niwe karakanje ndoto zanje n'amadoda keshi imisi yose nzamasenga imana kuko nje nawe uzaba wanje hani arabyizo mami I want to give me on daddy I want to marry you honey beata mube eva mama Mandota we maso yinyana ni wewe sumarinyo sinzi kandi abantu basohoka bigenda kuki babasheri ba kera niho haba gusohoka jewe ngira oya no ngaro bungu bwo buhimbiri bwo ngaho duhura oya jewe nyene nkayo nibebe cyo ikumye ndije atiza kunezi munezi wanje yo ndakunda nibi ndamukana gutana bavuga ngo gupfa nabi gupfira abantu nabi shiraho n'inzu bapfuye bubatse kwera baragerageje kureba ibatsi y'inzu inzu nziza nta kibaye ibanze kuba babasiga inzu niko babapfira sabe inzu kwera ashobora kuhakoza mbona bakugiriye cyane akana nawe kana keza sha abavyeyi banyu barabanyamugisha cane yegera gato mazumaye n'imbeho be urukundo rurasosa yegera gato mazumaye n'imbeho be urukundo ruraryoha bi umiruhande pacu wanje imisi ni myinshi tutabona ntabwo numuri hafi yanje niwe karakanje ndoto zanje n'amadoda keshi imisi yose nzamasenga imana kuko nje nawe uzaba wanje hani arabyizo mami I want to give me on daddy I want to marry you honey beata mube eva mama urabona nyine wambaye n'amaguru ikimodoka accident none kimodoka ndakigendera buri munsi n'icyo ndagenderamo buri munsi ye bugirane kibazo uko ikinaturesha birasaba ko ugenda n'amaguru basi kugira ngo nyine ntubikimuga ntube paradize mu kugura natanye unyene mbere abankijoro dushitse iyo twenda n'imodoka tuba twasize kandi ubona ko nari mumbe kugenda n'amaguru no kubira mu kugenda n'amaguru uretse ko mugenda mu gatondo mugoroba iki mu modoka ugenda basibe bikanande kubashaka be urukundo ruraryoha be umiruhande bacu wanje imisi ni myinshi tutabona ntabwo numuri hafi yanje niwe karakanje ndoto zanje n'amadoda keshi imisi yose nzamasenga imana yuko je nawe uzaba wanje dari ndabona gusenga gatigima nimbo cyari mu ndetse ndabiye gibugu jana kimisi akameka kungira kana ngira ngo kavyuka nisanzwe Doctor, tu me tagase. Ndio kama sasa. Okay, hama. Nizere yuko utumana natumye nkabushikiri. Yego ariko narabwanze. No gas kumfanya.
kubera uwabutumye arakuze kandi n'uwo yarabushiriye arakuze. Bisigure yuko n'umunsi ndazahora. Bisigure yuko wowe ntukiri umwana wo gutuma kandi nanjye sinkiri umwana wo gutumwako. Okay, so rero nabikoze nk'ubizi basi nizere ko uyu munsi naciye nishikira. Umusore akoze neza. Nishikiye. Hama kandi urabonye ibyabaye ushize ariko ntibaze ngo nubwo byabaye kurya ukambira kurya ngo nacitse intege. No ahubwo gutasa speed yabunye n'umutima uracari hanze. Kandi nizere yuko icyo nshaka kukigeza ku mbere y'indondoro ya nyuma. Numva umutima wabaye no guterambira ndakubona. Rero nuko ko nashikiye reka nizere ko umunsi ndimo ntawukanye kugira renshimisha. Bene nizereza umutima twakukavura nakuguma ndusha. Sebi kujuma kundusha. Okay. Nikuva shimisha umutima wanje. Please ndagukunda. Panika, oh baby relax. Jendi kumwe nawe. Patukuwa kongu pare muhira. Patukuwa kongu pare muhira. Patukuwa kongu pare muhira. Patukuwa kongu pare muhira. Ona. Monica, sinzo tuma upanika, oh baby relax, jendi kumwe nawe. Wanutieva Monica, sinzo tuma upanika, oh baby relax, jendi kumwe nawe. Sauce on the track. Kayla. Kera nifuriza. Let's go back and recommend mama's mom couch. Read. You should have this command that you go. Najua hicho mshaka kusa. Keri nukuri usaba wisante amazing. Ikintu cyose usaba ndagifise itayari kwigwana. Niko tuvukana dusangira kabisa nagahiye. Bansitani. Nuko cyangwa mbanda kusaba cyose nzakukiyema. Keri nta kintu ndakimwe sinopima. Kora bizuri hasa ryanje. Sezerano yuko icyo nza kugusaba cyose nzakukiyema. Keri ndagusezeraniye ndabisubiyemo buri kimwe usaba ndakiguha ndagifise. Urashaka muhiriye. Kayla. Uretse yuko wansezeranyije yuko ikintu cyose ndagusaba ikintu gifise. Ndakwinginze mbabire utundi. Ariko Kera urubahuka. Ubundi kwa Rujani batwara abatari bo kwera. Aho neza uranabyubahutse shakariyeva. Keri ubwo ntukurangerageza urakomeye neza mu mutwe. Keri kubera kumeze uko abandi bana bafise n'imitima ukubahuka ukoze kugira umutima no gupfa umutima. Ariko Kayla ntunyihinde kurabitse ko uhejeje kunsezerana ubunyene nta n'iminota ingahe irahera. Umbwiye yuko icyo ndagusaba cyose kiba
kandi n'ikintu kimwe cyonyine ndagusabye mu buzima bwawe nta n'ikindi nabwigere ndagusaba nta n'ikindi nzigera ndagusaba ico cyonyine n'ikimpaye nzoba mpejeje nta n'ikindi nzisubira kugusaba uraza amajoro naraye nawe wiryamiye ntabyuka nkicara bikama nuko buca ndiko ndimvira rero nawe nanakuvugisha nkavuga umupanga ameze fresh ameze iki ugaca undaraguriza hejuru ukavuga ngo ntugere ugomba ukunda umupangayi uraza ingene bafata ariko dukore brage uramushaka nyine rebe bya seri urabona Kelly nukuri kwimana ndamushaka riyeve ndamushaka cyane urabona hamwe wa muntu kacuvuga ati sohoka muri iyi nzu unyene mugende murondere iyo muja kuba jewe no kwemera nkagenda nubwo riyeve yo shavuga ati jewe nta kintu na kimwe cyanje nzoguha tuzobaho nabi tuzobaho tutesetse nanjye tuzoronka tuzogenda kuba kuri ahantu hari ahantu hatsanari no kwemera urafise ubwenge ari n'umutima wewe urafise ubwenge wewe n'undi musi uzokwiyumvira rero uzoba wiyumviriye gupfa nimba kwita byo tumenye yepfo tori umuntu nubwo nogendera ku mabekiye ariko ndi kumwe na Yves ntaco bizantwara mwita ariko Yves umuntu nubwo wohitamo kunyirukana muri iyi nzu ntaco byongera ariko ukamenya Yves mwita Kelly ubwo uri Kelly wa wundi nyene nzi ubwo wandutse cyane umviriza Kelly arasakira ndabizi washavuye guhana no kugaya amajambo yose kandi abisura mukunda basi tuvyoroshe uzomuhangire umubwire basi turyamane rimwe ryonyene nzoca ndamuheba sinzosubira no kumuja inyuma Kelly ziba tetwa Kelly